uyu munsi ndashaka kuvuga ku mugisha wa Abrahamu, kuko ndashaka kuvuga ngo nta impact ishoboka hatariho umugisha. Kandi uno munsi ikibazo dufise, abizera benshi ntibatahura contenu canke ntibatahura profondeur y'umugisha Imana yahaye Abrahamu. Ariko biciye muri uyu mugisha wa Abrahamu turashobora kwitahura, kuko Imana yamubwiye ngo muri wewe niho amahanga yose azohezagirirwa. Uyu mugisha w'agakiza dufise uyu munsi, aka gakiza dutambukiramo uno munsi, mugomba gutahura yuko ni inkurikizi z'umugisha wa Abrahamu. Uno munsi muri kino gitondo nshaka kuvuga impact, ariko nshaka kuyivuga muri angle y'umugisha. Uyu munsi ndashaka umuntu wese, nitwaja muri iyi mirongo, ndashaka umuntu wese yitahure nk'umuntu yahezagiwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Utizera umugisha w'Imana ku buzima bwawe, kandi utizera umugisha w'Imana, ufise possibilité cyangwa ufise ugushobora guke gukuzana ibihinduka. Abantu benshi ntibizera umugisha w'Imana ku buzima bwabo. Amina. Usomye Genèse chapitre 12 verset 1 gushika kuri verset 3, haravuga ngo uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Ndasurinye imiryango yose yo mu isi, nawe urimo na jewe ndimo, tuzoherwa umugisha muri Abrahamu. Haleluya. Amen. Rero ikintu ngomba kutahura, uyu murongo ni départ canke ni itanguriro ry'isezerano ry'Imana kuri Abrahamu. Imana itanguye kuvugana na Abrahamu muri iki gice ca 12, imubwiye ibintu izokora ku buzima bwiwe. Uravyumva? Ariko kandi ngenda babwire ngo Bible yose iyiva ikagera, nta kindi Bible ivuga atari ugushimikira gushika muri Apocalypse. Imana izoba ikirashitsa ivyo yabwiye Abrahamu. Ndagomba yuko mutahura yuko isezerano Imana yagiranye na Adamu ryagize intege nke kubera icaha. Mu bisanzwe umuntu akomeye, personnage akomeye wo muri Bible kiretse Yesu yari Adamu na Eva. Ariko Adamu na Eva kubera kuva mu isezerano, umuntu akomeye wa mbere wo muri Bible ni Abrahamu. Ibintu byinshi twiga, ivyo dusoma, ubuzima bwose bwa Bibiliya buzunguruka ku kintu Imana yavuganye na Abrahamu. Muri Abrahamu hariho ivyimviro bibiri, hari icimviro c'umubiri arico Israel. Muri Abrahamu harimo icimviro kigira kabiri c'impwemu ari ryo shengero. Ariko tugomba gutahura muri uyu murongo, igihe cose Imana ihamagaye umuntu, nkuko natwe yaduhamagaye, igihe cose Imana ihamagaye umuntu, haba hari intumbero yo kujana nawe, haba hariho ivyiza yipfuza kumugirira.
kenshi abantu barakijijwe ariko ntidutahure neza yuko Imana yaduhamagaye kuko ifise ibyiza igomba kutugirira. Uyu munsi ndashaka gusubira kwibutsa umuntu wese yicaye muri kino kibanza, hariho amasezerano wagiranye n'Imana. Hari isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntibuzopfa buryoshe canke ngo bushitse ikintu icyo ari cyo cyose utabanje gusobanukirwa yuko Imana igufise ku mugambi, kandi umugambi mwiza. Imana rero abwira Abrahamu ngo va mu gihugu cawe, uravyumva, uve mu gihugu ca so, uravyumva, ugende mu kindi nzokwereka. Rero Bibiliya yose igenda itwereka, igenda ishitsa ibi bintu Imana yavuganye na Abrahamu, siko? Ikindi nshaka ko umenya nuko iyi chapitre ya 12 y'imirongo 3 ni itanga icimviro ca mbere. Fiston, urafise Bible, urashobora kunsomera ingene Imana yagiye kandi gusubira gukonfirma, isubira kandi gushitsa iri sezerano muri chapitre 15 kuva kuri 18 kugeza kuri 21. Munyihangane ndaza kubasomera ibintu bike, ariko muraza kumva igituma nashatse kubasomera ino mirongo. Nuko uno munsi nshaka ko mwizera ko muri abanyamugisha. Yesu ashimwe cyane. Tutizeye ko turi abanyamugisha, uravyumva, nukuvuga ngo tuba dutakaje ikintu gikomeye kigize caractère ya alliance tufitaniye canke turimo n'Imana. Kandi nitwagira ukuzazanirwa kubijanye n'isezerano canke kubijanye na alliance dufitaniye n'Imana, mu rugendo rwacu turaza kugira ukuzazanirwa, kuko igihe cyose umuntu azazanirwa canke aba muri confusion en fonction ya incompréhension yagize ku kintu kiri basic, ku kintu c'urufatiro. Ikintu c'urufatiro no munsi muri kino gitondo nshaka ko mutahura, mwarahezagiwe. Bwira umuntu mwicaye uti warahezagiwe. Utushobora kuba utabibona canke ubibona, ariko warahezagiwe, uri umunyamugisha. Iyo umuntu atahura ko ari umunyamugisha, niyo asenga arahindura ingene asenga. Ubuzima bwacu bwose bwo kujana n'Imana buhindurwa n'urugezo dufise bwo gutahura ikicimviro. Rero iki kintu Imana yarakibwiye Abrahamu, ibandanye ikimwibutsa. Uravyumva? Usomye chapitre 15 verset 18 kugeza kuri 21. Kuri uwo munsi nyene Uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano, ati uhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini ari rwo Efurate, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu, arico c'Abanyakeni, n'ic'Abakenizi, n'ic'Abakadimoni, n'ic'Abaheti, n'ic'Abaferizi, n'ic'Abarefa, n'ic'Abamori, n'ic'Abanyakanani, n'ic'Abagarugashi, n'ic'Abayebusi. Aha Imana yabwiye Abrahamu ati viwanyu, uravyumva, uve mu gihugu caso, nzoguha igihugu. Uravyumva, ugende mu gihugu ndakweretse. Ubu rero Imana itanguye kumwereka ivyo yamubwiye muri chapitre 12, itanguye kubimwereka n'amaso yiwe, imwereka delimitation y'igihugu igiye kumuha, irakimwereka, arakibonesha amaso. Iki gihe Imana yari itanguye gushira igicapo ku isezerano yamuhaye mu buryo bw'ijambo canke mu buryo bw'ivyavuzwe akavyumva n'ugutwi kwiwe. Uravyumva? Imana ishize ko isura canke Imana ishize ko ishusho, siko? Imana yongera kandi irabikonfirma muri chapitre 17 verset 1 kugeza kuri 8, siko? Imana isubiye kandi kugaruka kwibutsa no gukonfirma no kwibutsa Abrahamu, kuko vyari bikenewe ko Imana iguma yibutsa Abrahamu, kuko Imana yashaka guproduiza canke Imana mu buzima bwacu bishaka gushiraho ukwizera, kugira ngo twizere ikiri kiravugana natwe, kuko urugezo rwacu rwo kumenya kwitabesha kuraza kudetermina ivyo twiteze ko tumaze guhazwa mu mutima no kumenya yuko Imana itabesha kuvyo yatuvuzeko. 17 verset 1 à 8. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati, ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose, naje ngusezerana isezerano zokugwiza. Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti, raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntucitwa Aburahamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami bazokwandurukako, kandi shinze isezerano ryanje ngusezeraniye wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana,
ribe isezerano ridashira kugira ngo mubere Imana wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, nico gihugu cose c'i Kanani kuba ishamvu y'ibihe byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aho urabona ko kandi Imana iragaruka igasubira ikamwibutsa. Ariko kandi ndagomba mubone ikindi kintu kiri important. Isezerano ry'Imana ryatumye izina rya Abrahamu rihinduka. Kuko iyo turi mu isezerano, akaranga k'isezerano karahindura nature ya appellation yacu. Imana yamuhaye isezerano rikomeye ku buryo atashobora kuguma yitwa uko yahora yitwa. Ariko Imana imuremera isezerano rishasha, isubira kandi kumwibutsa ivyo izokora ku buzima bwiwe. Ariko ndashaka mubone urukurikirane rw'ingene Imana itena kandi bikeneye yuko dutahura ubwizigirwa bwayo canke fidelite yayo. Kuko ibi ni ibintu vy'urufatiro Abrahamu yagomba gutahura, kandi ni ibintu vy'urufatiro nk'ishengero na wewe ugomba kwizera ugatahura. Ibi bintu naho tubona ari amashapitire akurikirana hagenda hacamwo imyaka myinshi, ariko uko imyaka yagenda Imana irasubira kandi ikagaruka ikibutsa ibintu igashimikira ku bintu. Imana irazi ko twibagira, Imana irazi ko twihebura, Imana irazi yuko ibigeragezo bidutera kwidekuhaja, Imana irazi yuko intambara zidutera kwihebura, Imana irazi yuko imyaka itujana tugafuta tugahagarika no gusengera ibintu bimwe bimwe. Ariko raba Imana iguma igaruka igasubira kandi igakonfirma, igasubira kandi ikafirma ibyo yavuze ku buzima bwa Abrahamu. Haleluya. Usomye 26:2-5, Imana iragarutse irenganye Abrahamu, ishitse no ku muhungu wiwe Isaka, igarutse nawe ne gusubira kandi kuvugana nawe vya bindi nyene. Uhoraho aramwireka ati, ntumanuke ngo uje muri Egiputa, uzobe mu gihugu nzokubarira. Ba urasukiye muri iki gihugu, nanje nzobana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose, kandi nzokomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi uruvyaro rwawe nzoruha ibi bihugu byose, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha, kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ivyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje n'ivyo nashinze n'ivyagezo vyanje. Haleluya. Haleluya. Urumva yuko isezerano rya Abrahamu Imana iraje kuri deuxième génération, itanguye no kurikomeza mu bana. Imana iragomba ko na Isaka adapfa ama decision afashe, ariko yibukije Isaka ati, Isaka ntupfi uroye, ntuje muri Egiputa naho ibintu byashushe, guma ngaho. Nkuko nabwiye so ko nzohamuha, wewe ngira ndakwibutsa yuko jewe ndi Imana iri fidèle. Ico navuganye na papa wawe ngomba kugikora, guma ngaho kuko nzoguhera umugisha. Kandi nkuko nasezeraniye papa wawe yuko nzomugira isoko, azoba isoko ry'umugisha ku mahanga yose yo mw'isi, wowe nk'umwana wiwe ugomba kwibuka yuko nuri nyakamwe. Shengero ry'Imana ntituri nyakamwe, ariko kandi urugendo rwacu ruri mukurikirane nk'uko Imana yagarutse kuri Isaka. Na jewe ibiri valable ku buzima bwa Isaka, nanje biri valable ku buzima bwanje, kuko nanje ndi mu bagize imiryango iri mw'isi. Umugisha wa Abrahamu uri ku buzima bwanje. Rero sinshobora kubaho kandi sinshobora kugenda nk'umuntu yihebuye cyangwa nk'umuntu afata amadecision ariyo yose. Ngomba kuraba les termes z'isezerano na alliance kugira ngo nige kuzigumamo no kuzisobanukirwa, kandi zigende zidetermina amasezerano cyangwa ubuzima bwanje ngenderamwo, kuko ndi umunyamugisha. Imana yaratena ko Isaka atadekona, kuko wewe c'est pas n'importe qui, ariko ari munsi y'Imana yavuganye na Abrahamu. Imana ikazi kabwira Isaka myani majambo ati, wewe ntibijanye na wewe, bijaye nico navuganye na Abrahamu. Naramubwiye ko uruvyaro rwiwe nzorugirira uko, na wewe please tekana, ndi kumwe na wewe kuko ico navuganye naso. Encore une fois, Imana isubiye kwerekana caractère yayo y'ukudahinduka na fidelite igihe iriko iravugana na Isaka. Usomye muri Genèse 28:10 kuva kuri 17 naho,
imana iraje no kuri yakobo afise ibibazo vyiwe ariko arahunga. Uwo nawe mwibuke ko ari umwuzukuru wa Aburahamu, afise ingorane ziwe ariko arirukanka ariko arahunga. Imana imusanze mu nzira aho yari karahunga, iragarutse na wene imusanze mu bibazo vyiwe, igarutse kandi kuvuga ibintu bisa nk'ivyo yabwiye Isaka, igarutse kandi kumubwira ibintu bisa nk'ivyo yabwiye Aburahamu. Amubwiye gute ngaha kuri uyu murongo? Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani, ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye, yabira ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako, kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu, aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe, kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ivyo nkubariye. Yakobo arikangura aravuga ati, nukuri Uhoraho ari aha hantu nanje sinari ndabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Ati, aha ni inzu y'Imana si kindi, aha niho rembo ry'ijuru. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Encore une fois, Imana ije ku mwuzukuru, irasuye kandi irakonfirme vya bindi. Rero ndashaka ngo mutahure ngo isezerano Imana yahaye Aburahamu ni isezerano ry'ibihe bidashira. Ni isezerano ritagarukiye kuri Aburahamu, ritagarukiye kuri Isaka, ritagarukiye kuri Yakobo, ni isezerano ry'ibihe ridashira. Ryashishikaye gukurikirana uruvyaro, kandi n'uyu munsi namwebwe uravyumva, nimwizera uravyumva ivyo Imana yavuze kuri Aburahamu, namwe biri mu mugabane wanyu, kuko Imana yabigize nk'itegeko. Nyanakubwiye ngo isezerano Imana yagiriye Aburahamu yarigize itegeko. Usomye Chronique, 1 Chronique chapitre 16 verset 17. Uravyumva Chronique mu Kirundi hanya ni gute? Ingoma gice ca mbere c'Ingoma 16:17. Tubona ingene Imana iri sezerano yarigize hafi itegeko. Uravyumva riva muri promesse gusa, alliance isanzwe ko ricika itegeko. Uravyumva haravuga ngo akayongera kuri Yakobo ayitsindagira. Hera kuri 16 kugira abantu bumve neza iyi verse. Niryo sezerano yasezeraniye na Aburahamu, niryo sezerano Imana yasezeraniye ya Aburahamu. Indahiro yarahiye Isaka, hama indahiro iyirahira Isaka, akayongera kuri Yakobo ayitsindagira. Ariko kuri Yakobo hoho arayitsindagira ngo ibe icyagezwe, kugira ngo bicike itegeko canke bicike une loi. Kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Kuri Isirayeli iri sezerano Imana yagiranye na Aburahamu rizocika isezerano ry'ibihe ridashira, isezerano a perpetuité, isezerano ry'intahava. Haleluya, amina. Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka tuvuge canke ndakwereke ibintu bine, kuko kuri uyu munsi ndashaka kugira ngo umuntu wese uyu munsi aveho basa afise igicapo cici isezerano ry'Imana ku buzima bwiwe kire. Yesu ashimwe cyane, kuko twitahurira muri Aburahamu. Haleluya. Twitahurira muri Aburahamu. Muri Aburahamu, mu makuru ya Aburahamu ndashobora gusangamwe ibintu bigize ubuzima bwanje. Mu bigize Aburahamu ndashobora gusanga ibintu bigize ivyanje. Yesu yarabwiye Marita, aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Kenshi mu buzima bwacu turicigwa no kutizera. Igihe Imana yabwira Aburahamu ngo va iwanyu, ngira ndababwira yuko nta kindi kintu na kimwe Aburahamu yakoze kiretse kwizera Imana yamubwiye. Iyo Aburahamu ataza kwizera ko ivyo Imana imubwiye ishobora kubikora, Aburahamu agakunda kwigumira mu matongo y'iwabo no mu mico y'iwabo, ntiyemere ko yavuze ari yo kwizigirwa, Aburahamu ntiyari gucika ihanga rikomeye, kuko yari yabuze ukwizera. Ariko kandi Bibiliya ivuga ngo Aburahamu kubwo kwizera ahimbara Imana. En d'autres termes, Aburahamu acika umubeneficiaire w'amasezerano y'Imana par la foi. Bitugira natwebwe yuko ducika ababeneficiaire b'amasezerano y'Imana kubwo kwizera.
rero iyo wakijijwe ariko ukabura ukwizera mu cyo Imana ivuga, ushobora kuba warumvise ijwi ry'Imana ariko nutizera ntushobora kubasha kubona ubwiza bw'Imana, naho amasezerano umenga arakwitirirwa. Absence ya foi ikreya absence ya benediction mu buzima bwacu. Rero birakenewe ko ishengero canke abizera tugomba kumenya ngo mbega nibihe twizera, nibihe twubakiramo ukwizera kwacu, nibihe tugenda tugafuya tukaraba ibitugize kugira ngo menye ibiyubaka. Iyo Bibiliya ivuga ngo naba ari mwebwe mwiyubaka, iyo Pawulo abwira abanyefeso ngo naba ari mwebwe mwiyubaka, wibaza ko abantu biyubaka mu biki? Twene turi abantu biyubaka mu ma optimisme y'uburofa atazopfa baye ngo ejo ni heza. No, twene turi abantu biyubaka mu bintu vy'icizere kivuye muri conjoncture économique canke muri situation du monde canke yuko batoye umuti mushasha. Twebwe icizere cacu ntitucubakira kuri science canke ku kindi, ariko twebwe ico twiyubakamo gifatiye mu cyo Imana yavuze, kuko nico kintu conyene kidashobora kudashika, nico kintu conyene kidashobora kunanirwa gushika, nico kintu conyene icyo Imana yavuze izogikurikirana. Abrahamu yarapfuye ikazi kabwira Isaka, Isaka yapfuye ikazi kabwira Yakobo ati ndi mu rukurikirane rw'ico navugaye na sogokuru wawe. Aho honyine niho dufise garanti yuko icyo Imana ivuga gishobora kuba ku buzima bwacu. Rero iyo ngomba kwiyubaka, aho niho nja kuronderera. Iyo udusituasiyo tw'ubuzima twambanye tubi, nironderera ngaha muri realite yanje spirituelle. Ibi bintu bine Imana yasezeraniye Abrahamu. Icambere imusanga muri Uri iwabo, ikamusezerana ngo va kwa so na nyoko. Yarageze ahitwa Harani, yamaze kuduga gato, se wiwe amaze gupfa, Abrahamu amaze kumuhamba, asigaranye na son frère, asigaranye n'umwana umuneve wiwe w'umwe mu bo bavukana yari yapfuye ari we Loti. Imana irazira amubwira ati Abrahamu, ikintu cambere Imana yamusezeraniye imbuto. Yesu ashimwe. Yamusezeraniye imbuto. Sindahasoma, murashobora kuja muri Galate 3 verset 8 na verset 16, muraza kubusoma muhira. Ahantu uravyumva tubona uru rubuto Imana isezeraniye Abrahamu ni Kristo, kuko yamubwiye ngo muri wewe amahanga yose yo mu isi azohezagirwa. En d'autres termes, Imana ibwiye Abrahamu ati viwanyu Adamu yarakoze icaha, ariko proje yanje ni ugucungura abantu bose bari bazima bariho n'abazoza, ariko kugira ngo ndabacungure muri wowe Abrahamu hazovamwo uruvyaro. Ngomba mutahure yuko Abrahamu afise promesse y'uruvyaro. Mwibuke ko yarashaje ataravyara, igihe Imana aza kumuvugisha arafise 75, igihe yava iwabo Sara ntiyari bwavyare. Imana imubwiye ngo nzoguha uruvyaro. Imana imusezeraniye uruvyaro, kandi urwo ruvyaro Imana imusezeraniye nirwo ruvyaro igihe amubwira ngo nzokugira isoko ry'umugisha ku mahanga yose. Ngomba mutahure yuko ça se rapporte à Christ, kuko Abrahamu mu ruvyaro rwiwe niho haza hakava Kristo, hama Kristo akazana agakiza apana ku Bayuda gusa ariko ku mahanga yose, hama natwebwe abarundi tukaba twarakijijwe biciye mu ruvyaro, muri ya mbuto ikomoka muri Abrahamu Imana yamusezeraniye. Ni ukuvuga rero ngo isezerano, igice ca mbere canke icimviro ca mbere, ama elema gize isezerano rya Abrahamu ni urubuto. Uravyumva? Kigira kabiri, Imana isezeraniye Abrahamu imusezeranira izomuha igihugu. Nzokiguha kandi nzogiha n'uruvyaro rwawe, aho uri nk'umunyamahanga ari mu gihugu ca Kanani, nzokiguha kandi kizoba igihugu cawe ibihe bidashira. Imana imusezerana ko izomuha ihanga, izomuha igihugu. Ico gihugu no musi ni Israeli mubona. Uravyumva? Imana yasezerana Abrahamu ngo nzoguha igihugu. Nico gihugu Imana yamusezeraniye, kandi nzokibaha, ubutakivako nzokibaha. Hari n'abantu rimwe na rimwe muri aba politike mushobora kwibaza ngo umunsi umwe Palestine izoba independante, la Palestine. Uravyumva? Habeho abarabu, habeho n'abisraeli. Jamais ntibizoba. Nzokiguha a perpetuité. Ikibazo cyo mu barabu n'abisraeli ni kibazo kiri mu ijambo ry'Imana, kiri muri prophecy iri biblique.
icyo imana izoteramira uko kizogenda imana yarabivuze ko nzokiguha n'urubyaro rwawe kandi kizoba icabo igihe cyose. Iki ni ikigira kabiri imana yahaye Abrahamu nk'isezerano. Urabibona muri Genèse chapitre 17 verset 8 kumanuka, nzoguha igihugu. Kigira gatatu imana yamuhaye, uravyumva, yavuze ngo nzokuvanamwo ihanga. Uravyumva, rabangiranye nawe w'isezerano kandi ryongiranye nawe uzoba se w'amahanga menshi. Genèse 17:14, nzokugira kuba se w'amahanga menshi. Imana imusezerano ngo nzokugira ihanga, nation. Wibuke ko atari bwavyare, ariko imana yamuya ngo nzokugira nation. Ni gute umuntu n'umugore umwe afise atanu umwana bararonka, imana iza kumubwira ngo nzokugira une nation. Ariko imana ikagumiza ikabivuga, kuko kwizera ni ikintu kitubashisha kwakira ico muri logique buri rimwe na rimwe tutashobora kuba turiko turabona. Barundi kazi muri ngaha, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucana uti warahezagiwe na hatavye uri kurabona. Imana yabwira umutama afise imyaka 80-90 ngo nzokugira ihanga. Ikaza rimwe, ikaza gatatu, ikaza kane, ikabimusubiriramwo. Umugore wiwe ntanasunike, ntanatangure no gucira, ntanagirirekwe. Ndibaza ko hari n'igihe yagwara bagaca baja muri ecography canke bakaja kugira test kugira bareka atacafashe, kuko Imana yarabivuze telma kugeza naho bavyizeye. Ariko kandi Imana igashishikara kubivuga, ariko Imana ntaco bitwaye kukubarira ibintu bidasa n'ivyo uri kurabona. Kuko itaturemye ngo tugendeshwe n'ivyo tubona, ariko yaturemye ngo tugendeshwe n'ico twizera. La foi devient notre moyen de voir plus que les yeux. Ukwizera gicika igikoresho cacu co kubona no kwakira kurusha ivy'amaso abona. Nico gituma abantu benshi ngaha muri mwebwe mumeze nka Abrahamu, birabananira kwizera umugisha w'Imana kuko atakintu na kimwe kibereka ko muri abanyamugisha. Nta kintu na kimwe uno munsi wonde montre kikubwira yuko ivy'Imana yavuze wewe biriko biragushikako. Ariko kandi Imana ishishikara kuvuga kugira ngo bivuye mu kuvuga bituvyarire kwizera. Hama habayeho kwizera, ukwizera guproduise ico twizeye nico twumvise. Bwana sifiwe sana. Rero Imana imubwira ubugira gatatu ngo nzokugira ihanga. Uretse ko nzoguha igihugu nkaguha ubutaka, ariko nzokugira n'ihanga. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndashaka kubona amaboko y'abantu bahezagiwe bari muri kino kibanza. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi ndashaka yuko ufata nk'umukeperi usame icimana cyose yabwiye Abrahamu kigira icawe muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi nta kindi nje kukwibutsa amasezerano y'Imana ku buzima bwawe, kugira ngo utahure igituma Imana yo igomba kubikora uko ku buzima bwawe, kuko birafitanye isano n'ico yakuremeye. Imana yaturemye kuba abanyamugisha. Amen. Amen. Ikindi Imana yasezeraniye Abrahamu kigira kane, Imana yamuhaye isezerano ry'iki ry'umugisha w'ibihe bidashira. Bavyumva, umugisha no kuzigama. Genèse chapitre 12 verset 3. Nzohezagira abazoguhezagira, kandi nzovuma abazokuvuma, kandi imiryango yose yo mu isi izohezagirirwa muri wewe. Haleluya. Imana imuhaye isezerano rya protection. Abazokuvuma nanje nzobavuma, ariko abazokubera isoko ry'ivyiza nanje nzobagirira ivyiza. Ati kandi non seulement wowe ngiye kuguhezagira, ariko kandi nzona kugira n'isoko n'iyindi miryango yose izohezagirirwa muri wewe. Ni bande bemera ko uyu munsi bari mu muryango quelque part muri famille terrestre, uri mu muryango ufise aho uva? Ni bande bafise aho baba? Haleluya. Ni bande bizera ko turi mu miryango y'abari mu isi? Abari mu muryango w'abari mu isi? Yes. Sivyo? Muri mu isi. Nani mu muryango w'abari mu isi? Bibiri ivuga ngo nawe wewe uzohezagirirwa muri Abrahamu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Rero ico shaka kuvuga rero, ibi bintu byose bini Imana isezeraniye Abrahamu. Imana irabimusezeraniye ata condition nimwe. Condition yonyene Imana yahaye Abrahamu nuko Abrahamu asohoka akava iwabo. Apfuye kuvayo ibi bigatangura kumushikako. Ndagomba rero mutahure ngo amasezerano y'umugisha ku buzima bwacu
nta kondisiyo imana yashizemo. Ariko kuba turi urubyaro rwa Aburahamu already turahezagiwe. Sinzi ko uvyumva. Kuba twarizeye nk'uko Aburahamu yizeye, ariko tukizera Kristo, bitugira kuba abanyamugisha ata kondisiyo n'imwe ihari. Ibijyanye no gukura, ibijyanye no guhinduka, ibijyanye n'ibindi byose, urabyumva, ivyo ni resultat canke ni consequence. Ariko turabanyamugisha kubwo kwizera, nk'uko Aburahamu yacitse umunyamugisha kubwo kwizera. Kenshi Satani agomba gushira au conditionnel amasezerano y'Imana ku buzima bwacu. Ariko Bibiliya ntinyereka ko amasezerano y'Imana arimo amakondisiyo. Ariko kondisiyo ya mbere itugira abanyamugisha ni ukuba twarizeye Imana, bikadupozisiyona mu kibanza cyo kuba abantu bazosamburwa n'umugisha w'Imana, bagahezagirwa n'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Ariko naho ata kondisiyo Imana yahaye Aburahamu, biraboneka yuko bimwe mu byo yamusezeraniye byari birengeye ubuzima bwiwe. Ibi rero nibyo twita ubuzima busesekaye. Byari birengeye ubuzima bwiwe. Kuko Imana ntibwira Aburahamu nk'umu individu, ariko ikiramubwira na projet à long terme. Ego ntaco Imana yarinze kumushiraho nka kondisiyo, ariko bimwe mu by'imisezeranira bizogenda bishika ku mbyaro ziwe. Ndagomba kubabwira uyu munsi muri kino gitondo ngo amasezerano y'Imana menshi aturiko, amwe araturiko muri ubu buzima, ariko ayandi azoba no ku bana banyu. Haleluya. Kuko Imana ni Imana y'ihanga, Imana ni Imana y'amageneration, Imana ni Imana ikurikiza. Ivyo uri kurabiba uyu munsi, hari ivyo uzosarura, ariko hariho n'ivyo abana bawe bazosarura. Imana iri muri continuité, kandi hari ivyo uzoshishikara kugirira abana bawe kubera wewe, kuko ari Imana igomba yuko ku mageneration. Ngo kuri Aburahamu yaramugize gute? Yaramubwiye, Isaka imugirira indahiro, Yakobo ibigira itegeko, kuri Isirayeli bigira ivy'igihe kidashira. Haleluya. Amen. Ndashaka kumva bahezage bavuga ngo amina. Rero abantu batafise umutima w'ubwami bw'Imana, iyo babwiye yuko hari umugisha w'abana babo baratsitara, kuko rimwe turi bisambo dushaka yuko ivy'Imana byose ivuga biba kuri twebwe. Abo bongo tanabo nzi ko abuzukuru banje bakamungira ibintu bya kera abana, mbeho nzobabona oya. Ariko Imana iri muri poursuite, Imana iri muri continuité y'ico yavuze. N'ubu natwebwe turacasororerwa ku bwa Aburahamu. Haleluya. N'ubu turacafise umugisha ku bwa Aburahamu. Ngomba rero kuraba ico Imana yavuganye na Aburahamu, niga kucizera, kucitega, kucatura, kugisengera, kucibonamwo, kugitambukiramwo, kuciapproprier, kuko nintizera sinzobona ubwiza bw'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Rero navansa, ndashaka kugusomera iki kintu ngene Imana yashishikaye gushira Aburahamu ihembe giwe hejuru. Siko Abami ba kabiri 13:23. Muyihangane ndabona ko no munsi mushuhiwe, ariko uravyumva, ndagomba ko no munsi utahuzi kuri umunyamugisha. Yesu ashimwe cyane. Hariho ababizi ariko ndaje kubikwibutsa kuko ni Imana yaravyibukije Aburahamu, nandi ndabikwibutsa no munsi muri kino gitoro. 2 Rois chapitre 13 verset 23 havuga gute? ariko Uhoraho bamutera akagongwe, abagirira imbabazi, abasuka ku mutima kubw'isezerano yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntiyabarandura no kugeza n'ubu ntiyabaciye. Haleluya. Ariko Uhoraho bamugira gute? Ariko Uhoraho bamutera akagongwe, abagirira imbabazi, abasubiza ku mutima kubw'isezerano yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntiyabarandura no kugeza n'ubu ntiyabaciye. Amina. Yesu ashimwe. Urabona yuko hariho ivy'Imana ikora igakorera abantu bifatiye kuco yavuganye na Aburahamu, bifatiye kuri Isaka. Iravuga ati ngo ntiyabarandura, ibagirira akagongwe ngo yibutse. Ndagomba kubabwira ngo Imana yamigaruka kuco yavuze kugira ngo imenye ico igiye kugukorera. Imana iri fidèle ku kintu kimwe kuco yavuze, kuri yo nyene. Bwana sifiwe sana.
rero ndashaka kubabwira ngo mu byo Imana yasezeraniye Abrahamu, ico nshaka gushimikira ko uno munsi muri kino gitondo Imana yamusezeranye ngo nzokugira munini. Bwira umucaye uti uzoba munini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni bande bizeye ko bazoba banini vraiment? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana isezeranira Abrahamu ico twita la grandeur. Imana ntishobora kwifuza ko wowe ugira impact ata grandeur ufise muri domaine kanaka. Imana ntitubwira ngo tugende ku impact amahanga turi vide. Uturungika muri mission aratwekipa pour la mission. Utubwira ngo genda muhindura amahanga aratanga ivyangenerwa bidufasha guhindura amahanga. Murambona abakristo kugira ngo je Imana arantungishije mu vy'impwemu kugira ngo mfashe abantu ngwakenga ibindi ngo vraiment ngo ntavyo yampaye. Ndakubwiye ngo ico ni kinyoma kiragahera mu izina rya Yesu Kristo. Nakulapia iyo kweli ni mensonge spirituellement grave et terriblement, uravyumva accidentel, uravyumva nta kinyoma ca mbere kibaho nk'ico nko kwizera ko wahezagiwe mu vy'impwemu gusa ibindi Imana yakwime. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana yekipa abirungitse. Imana iha impamba abihaye mission. Ubuzima bwawe nimba buriko mission, nimba leta itanga frais de mission, nimba entreprise itanga frais de mission, ukubaka akazu kawe kagaherera muri frais de mission, ngira nakubwira ngo mu bwami bw'Imana hariho frais de mission. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko wizeye ibikoresho vyawe vy'impwemu uravyizera, ariko birakunanira kwizera ibikoresho vyawe bifatika, kuko Imana atari umukene bigutungishe muri kimwe igukeneshe mu kindi. Ariko yarabwiye Marita ngo niwizera vyose bivana ni attitude ufise kuco mvuze. Ndavuze ko Lazaro ashobora kuzuka, reka kumbarira ngo ndabizi yuko uzoza gutora ishengero, ariko ndakubwiye ngo niwizera ntibihagaze kuco jewe navuze canke ikindi, ariko bihagaze attitude ufise kuco navuze, ingene ucayi appropriate ukacitega ukagitambukira, then ukabona Lazaro yirukanka atambuka. Bwana sifiwe sana. Bantu b'Imana, ndizera ko Imana igomba kukugirira neza. Ndizera yuko Imana igomba kukugirira neza. Irabikunda, irabiryoherewe, yakuremye kugira ngo igukunde kandi kugirire neza. Irabishaka, birayisarisha, ikeneye juste yuko uravyumva ukurukangana n'umugisha igomba kuguha. Ikeneye yuko juste uravyumva utambukira muri dimension y'ivyiguhaye. Papa wanje yaragwaye akabazi yuko arafise ingwara, arazi ko ntazoramba, hamukabona agira amahirwe mabi mama mutanga gupfa, ariko ukabona yari nka surprise. Akiro Truva yategeza kurera ibihungu 4 vy'imfuvyi, uravyumva gaciba inzu irimo abagabo 5. Hama ko je nakubagana yarankarira, ariko asa n'umuntu atarafise ivyizigiro vyinshi ko ari co nzovamo. Ariko ndabona kuri anniversaire yanje ya 15 ko yarazi ko nkunda umupira, nawe yarakina umupira, yarafise amagodiyo yiwe mu cumba muri douche hariyo amagodiyo yiwe. Kenshi nakunda kuyipima ndabe kwa nkwira, nari nkaniye gutunga amagodiyo. Kuri anniversaire yanje ya 15 hari hasigaye wangu apfe, arampamagara arambira ngo arampamagara yazanye ijyago ngo ambara turabe, ashaka kuraba yuko ikirenge canje cinjira mu igodiyo yiwe. Acavuga ati yo uravyumva Jean, nta kundi nturakura, ni Jean nagira ndakiguha. Ngenda kubwire ngo plaisir ya papa nukukugirira neza, ariko aracapima ikirenge cawe, arabe yuko kimacinga n'umugisha agomba kuguha. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tugomba kuba abantu bizera umugisha w'Imana. Bwana sifiwe sana.
rero icyo nshaka kuvuga kuri iki kintu, imana yasezeraniye Aburahamu, ngenda kubwira ngo imana yahezagiye Aburahamu mu buryo butatu. Bwa mbere, imana yaratungishije Aburahamu. Aburahamu yari riche. Aburahamu yari umuntu atunze, kandi nimba imana yashatse kumutungisha, ndizera ko imana ishaka nawe kugutungisha. Yesu ashimwe. Hariho abantu bibagora kuvuga amen. Arakubwira ngo aho ngeze sinibaza ko hari n'iki kiri kiraza gukora. Bariro mu nshato niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kuko duha tuvuga umugisha wa Aburahamu ntidutahure sekwa. Uravyumva? Ikintu ca mbere Imana yamutungishijemo ico bita benediction matérielle. Uravyumva? Soma Genèse chapitre 13 verset 2. Itanguriro 13 umurongo wa 2 havuga gute? kandi Aburahamu yari umutunzi cyane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu. 24 verset 35 havuga ngo 24-35 kandi uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku, amasho, ifeza, inzahabu, abashumbakazi, ingamiya n'indogoba. Uyu yari umushumba wa Aburahamu, agiye kugira dote, agiye kurondera umwana wa Isaka. Nimuraba uyu mukozi wiwe ingene ari convaincu na benediction ya bosi wiwe, agiye muri dote atangura kubwira aho agiye kudota. Kumwe baravuga ngo tuje ngo tujabuka imisozi ngo tuva hariya anya muri Bururi muri ku musozi wa mu Rutovu, ku musozi nta muntu yo mu musozi wo mu Rutovu. Uravyumva? Ku musozi kanaka abantu bakivuga. N'uyu mugabo agiye muri dote akabona Imana ikamugida agatora umugore wa Isaka, mbega hajya yitwa Rebeka. Akabona Rebeka ashitsi wabo atangura kubwira ngo databuja uhoraho yaramutungishije cyane, yamuhaye imikuku myinshi, yamuhaye ifeza, yamuhaye inzahabu, ariko kandi akasosiyo benediction n'ukuboko kw'Imana atuhoraho yamugiriye neza, yamugize ubudasanzwe. Aburahamu matériellement yari prospère, Imana yari yamutungishije. Ariko kandi turaza kurangiza ndakwereka ngo umugisha wose Imana iguha nuko ufise intumbero y'uko ugira impact. Nta na rimwe Imana ikora ikintu pour notre plaisir charnel, ariko Imana igiye kugusororera no kugutungisha. Ariko kandi imaze kugukuzika kugirira ivyo kugirira byose, imaze kukugurira imiryango n'ibindi byose, ndagomba ngo wame wibuka yuko iyo ni frais de mission duhabwa ngaha mu isi kugira ngo tubashe gukorera Imana, tubashe kwempacta Imana idutungishije muri byose, kugira ngo abashumba n'abatubona bashingire ntaho umugisha w'Imana mu buzima bwacu. Kuko Imana yacu atari umukene kandi atagabitanya, kandi yifuza kutugirira neza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kigira kabiri Imana yatungishijemo Aburahamu turakibona muri Genèse chapitre 21 verset 22. Kindi kintu Imana yamutungishijemo, Imana yahaye Aburahamu kuba umutunzi wo mu buryo bw'impwemu. Aburahamu yari spirituellement béni. Aburahamu yari umuntu mu mpwemu yahezagiwe n'Imana, afise ubushobozi, afise ingabire, afise icyo abantu bamubona bakamwigako. Urashobora kusomera uwo murongo? Muri iyo minsi Abimeleki azana na Fikori umugabisha w'ingabo ziwe, abarira Aburahamu ati, uwo n'umwami w'umunyamahanga arazananye n'icegera ciwe, baje kuraba Aburahamu. Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Imana twarakwihweje, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Waheze umurongo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngenda kubirega muntu w'Imana, hari abantu bakwihweza bakakuraba bakakwitegereza, bakaraba ibintu byose kwa kure, bagashobora kudetecta la bénédiction spirituelle de Dieu sur ta vie. Aba bantu bari barateje ibibazo Aburahamu, ariko mu nyuma baramuraba baravuga ngo Aburahamu tukuraba twarabonye yuko nturi wenyine, ahubwo Imana yonyine ubwayo iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Haleluya. Aburahamu ntiyigiriye publicité,
Abrahamu ntiyavuze ibyo Abrahamu yarabayeho n'Imana yiwe just kujana nayo, just kuyikurikira mu buzima bwe bwa minsi yose. Nayo irazi irigaragaza. Abapagani bagomba kubona umugisha w'inkwemu uri ku buzima bwawe. Ntukwiye kwemeza abantu kuri uw'Imana, ahubwo Imana ikwiye kwemeza abantu kuri uwayo. Hama bo mubana naho ukora bakaza bakavuga ngo Jacqueline wewe tukuravye, Imana iri kumwe nawe. Yesu ashime cyane. Abariko baradandaza aho muri ko muradandaza, abantu bakavuga ngo tubiravye, Imana wewe mu byo ukora byose iri kumwe nawe. Ntuturusha marketing, ntuturusha publicité, ntutubuze ikibanza kihagaze ahantu heza, adresse yawe ninaboneka, uri ahantu hinyegeje, ariko turavye ingene abantu bagusanga muri fucika. Vyukuri Imana iri kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uruvyaro rwa Abrahamu twebwe nta publicité tugira. Uruvyaro rwa Abrahamu twebwe nitwidandaza, we aratudandaza kuko abana natwe mu mahanga yononekaye, kugira ngo ishamvu n'ubwiza bwiwe bituma abantu bifuza Imana yacu, kuko asanga Imana iguhezagira. Ni kugira ngo yereke amahanga, ipfuhisha amahanga, bitera amahanga kuyihindukirira kubera ingene umugisha wawe ungana. Bwana sifiwe sana. Amina. Ikindi kigira gatatu Imana yatungishijemo Abrahamu. Abrahamu yari umuntu yahezagiwe n'Imana socialement parlant. Uravyumva? Ibyo no kwita mu vy'imibano. Usomye Genèse chapitre 23 verset 6. bati mugenzi nutwumve uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe. Mu masenga yacu duhambamwo iyo uhitamwo yose abe ariyo uhambamwo umuntu wawe, naho muri twebwe yo kwima ntawe muri twebwe yo kwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Abrahamu yagomba guhamba nde? Madamu aje kubasaba itongo ko yari mu gihugu c'abanyamahanga. Baramubwira bati Abrahamu wewe muri twebwe uri umuntu ahambaye, ndasenga abagore ngo abagabo banyu bashika hano bavuga ngo madamu muri iyi nzu uri umuntu ahambaye. Ashe mama kwera aramfashije. Bwana sifesa. Ni bande uyu munsi wowe bakwegereye boza bakakubwira ngo wowe muri twebwe ni plaisir kuba tugufise? Abrahamu we muri twebwe uri umuntu ahambaye. Yari yarahezagiwe, yari afise uko kwemegwa ku buryo abantu baharura presence yiwe nk'umugisha. Shengero ry'Imana, abana ba Abrahamu muhora muvuga ngo umugisha wa Abrahamu, nyanabwiye ngo umugisha wa Abrahamu uzoba concretize cyangwa uzoba visible cyangwa uzoshingirwa intahe mu buzima bwawe igihe abantu bazobona yuko presence yawe hagati muri bo ari ikintu gihambaye. Baramubwira ngo nta numwe yo kugurisha kwitongo ryo guhamba umuntu wawe, turi pre kuguha ico ushaka cyose for free. Abrahamu nawe barahira, nabo baramurahira. Abrahamu aravuga ngo sishaka ko mungabira, ndashaka kugura. Abandi barensista Abrahamu oya, hamba umugore wawe ntugure, emera. Abrahamu ati non, je veux acheter. Umunyamugisha ntasegerereza. Umunyamugisha ntapfa kwakira kuko bamuhaye cyangwa ubusambo bw'uposeda. Umunyamugisha araharura icajya, hariho n'icatajya. Haleluya, kuko yahezagiwe n'Imana. Iri tongo plus tard mugenda kubona ko ryahambwemo n'abandi bantu bo mu muryango wa Abrahamu. Yarabona ati plus tard faveur nshobora kuba ntahari, ariko reka iri tongo nahambyemwo nanje nze darihambemwo. Uravyumva? Naba Yakobo baze barihambemwo. Uravyumva? Yabona long terme kuko yarazi ko ari kajana n'Imana bitagarukira kuri we, ariko we yabona kure kuko Imana yari muhaye vision yo kubona kure. Akavuga ngo uyu munsi murankunda, ariko kumbuye nimuzonkundira buzukuru banje, reka nabone baze bahambwe ngaha. Igihe bazoba bakiriko barayerera ndabona kure.
faveur y'uno munsi sindayinegrija ariko sinzi verite canke realite y'igihe kizoza ndahagura. Hari igihe umuntu aba ari confident mu mugisha Imana yamuhaye. Shengero ry'Imana ndakubwiye ngo ingene ubaho bizohinduka niwamenya neza ko wahizagiwe n'Imana. Kenshi ibyo tubwira abantu twensista nuko quelque part batari convaincu n'ico barico. Iyo umuntu atazi ko akomeye ukamubwira kwifata nk'abakomeye ariko iyo grandeur hatayizera kandi ataniyo yibonako azokwama yikumbagaza nk'ingurube mu vyondo kuko biramunanira kumenya ko atari ingurube ko yagizwe un prince. Rero iyo tuba mu ijambo ry'Imana rishishikara kutwibutsa ico turi kikafekta comportement yacu, kikafekta imibereho yacu, twagira imibereho itasa nk'iy'abandi abo tubana muri cadre sociale y'imibereho ya misi yose. Abantu bakavuga ngo Aline uri umugisha, wewe uri umuntu akomeye hagati yacu, ntushobora kuvyibaza. Turi prêt kuguserva, turi prêt twese kukugabira, turi prêt kuko wadushize mu ideni. Style de vie yawe yadushize mu ideni. Haleluya, amen. Ngira ndangirize kuri iyi mirongo. Salomo yaratawe ingene Imana yagize Abrahamu munini. Abantu benshi baravuga ngo Salomo ngo Imana aramugendeye ngo iramubaza ngo ushaka ngo ndaguhike, ngo acavuga ngo mu bwenge bwo kurongora abantu. Ariko ngenda kubwira kugira ngo Salomo agire iryo sengesho, hari ikintu Salomo yarazi. Salomo yarazi la grandeur ya Israel. Salomo yarazi ko Israel bega baje aba bantu bateye ubwoba. Aba bantu ibintu Abrahamu yabavuze ko mu gihe ca Salomo byari byaratanguye gushika. Salomo igihe Imana imugendeye se wiwe yamaze gupfa, Salomo agiye kuba umwami. Salomo abona iteka tewe ryo gutwara Abrahamu, ryo gutwara Isaka. Mugomba gutahura yuko icatumye Salomo asenga kujya yasenze cari gihagaze muco yatahuye. Ndagomba kuvuga ngo ico utahura kizohindura ingene usenga. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Ico utahura kizohindura amasengesho yawe. Bwana sifiwe sana. En d'autres termes, mwese yo musenga bifatiye kuco muzi canke mutazi. Rero iyo turiko turakura mu Mana tugatahura iki kintu, umvirize ukuntu Salomo yasenze mu bami ba mbere gice 3 ku murongo w'8. Uravyumva ukuntu yavuze Israel. Haleluya, ukuntu yavuze abizera Imana, ukuntu yabavuze hano hantu Salomo agiye gusenga. 1 Roi 3 verset 8. kandi jewe umusavyi wawe Jewe umusavyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ndi hagati mu bantu bawe watoranije. ihanga rihambaye ritoharurika canke ngo rimenye n'ubwinshi bwaryo. Ritoharurika canke ngo rimenye n'ubwinshi bwabyo. Salomo yarashobora kubona ati aba bantu bari special. None Mana ko jewe ndi umuntu akengeretse umpaye gutwara abantu bari special. Shengero ry'Imana ndaje kongera umunsi muri kino gitondo, iyo dusaba Imana ubwenge twosaba revelation tugasaba ijambo, nuko mwebwe muri special. Yesu ashimwe cha, nimuharurika, murateye ubwoba, murakomeye, mwagizwe banini. Igihe Baramu bamuhamagara ngo avume Israeli, yarabaravye arababona, aravuga ngo mbega ihanga rihambaye. Ninde yorivuma, ninde yoricokora, mbega abantu badasanzwe, mbega abantu bakomeye, ninde yokubahuka kubavuma, abuhora atavumye, ninde yobavuma, atangura kuvuga ngo hera aba bameze nk'intambwe iryamye, ehe barasagaje. Uwo yari umuntu w'umurozi bazanye ngo abaroge, yari baramagaye umuntu ngo baroge baturogere ntibasubire guprogressa, kuko force yabo iri spirituelle. Uyu mupfumu bazanye yari umuprofete yaguye, atangura kwitaza ngo agira abaroge, abaravye aravuga ngo ingene ari beza, ngimbibe zabo ntizigira zingana, ngo heraba amahema yabo. Atangura kuvuga Israeli, Baraka umwami aramubwira ngo naguhamagaye kubavuma, utanguye kubahezagira cangaha, amukwega urukoti aramutahana. Ati we imbesire, we nakubwiye ngo abantu ubahane ubavume, utari kubahezagira, ejo mu gatondo ntusubiye kunkoshona, we nakurishe kugira ngo bavume. Bati baseka tuje ku yindi kote, acaragenda kubarabira mu yindi angle, arahindura position yaragiye kubavumira mu bwa mbere, agenda kubarabira mu yindi angle, agiye kubarabira mu yindi angle bati ngo we Yakobo ninda meze nkawe. Haleluya, haleluya.
umutipe biranka yaramenyereye kurya igiceri akaroga, urabyumva, biranka kwaroga. Reka ndakubwira ikintu kibaga muntu w'Imana, n'abansi bacu bo mwibanga baraturaba bakatubona, bakabona uko dusa, bakabona uko tumerewe, urabyumva, amaproje yo kukugirira nabi ntabuze, ariko nta na rimwe ari business yacu yo kwitwararika abagomba kutugirira nabi. Yaravuze ngo uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Mu isezerano Imana yahaye Abrahamu harimo principe, muri alliance harimo clause ya sécurité, harimo clause y'umutekano wawe no kuzigamwa kwawe. Sinkeneye kumenya bariko barankaranga, simenye kumenya aho bakorera, sinkeneye kubagira ko enquête, ariko ngomba kwifokaliza kuri mission, kuko aho Israeli hose yari kiragenda amahanga yarahira akabati peuple batayiroze. Abantu baragwanye, abantu bararashe, misile zarakoze. Sikigwanisho hakenewe ikintu spirituel, nibiri spirituel bikaza ugatega no kuri iyi level, naho menyereye guhora mvuma abantu mukabona baciye bagwara imibembe, abasiwezi ingene baryoshe kuraba, ingene basagaje, agaca bahezagira 3 fois. Genda musome 3 fois arabahezagira, biranka ko abavuma, kuko nta muntu yomvuma, nta muntu yongora ko ibintu bigakoreka. Oya, fise umugisha wa Abrahamu wa protection ku buzima bw'iwanje. Ukuranyumva, vyose bihagaze kuco nizera, vyose bihagaze kuco wizera. Wizera iki, wemera iki. Ico wemera nico wabwiwe ukacenteroyoiza, ariko nimba warabwiwe ivy'Imana ukabitahura ukavyizera. Ikindi gihe Imana yabwiye Israeli ivuga ngo nabahaye gutegeka amarembo y'abansi babo. Amarembo y'abansi aho badutera baza bava, Imana ivuga ngo source ya attaque, Imana igiye kuguha kuyitegeka, uzotegeka aho ibitero vyawe biva. Haleluya. Aho umwansi ahora control hagaconstitute fire yawe, uhora yabwiye Israeli ngo yabahaye gutegeka amarembo y'abansi babo. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana, Yesu ashimwe cyane, Bwana sifiwe sana. Haleluya, amina. Umunsi umwe Imana ibwira Israeli ngo Israeli iragiye muri Egiputa, bazoba baja. Ni gute abantu bafise promesse bagiye kuba baja? Ni gute Mana ureka abantu bakagenda kuba baja 450 ans kandi bafise isezerano rya grandeur? Ni gute grandeur ishobora guhera muri esclavage? Ni gute uri destiné à être grand atangurira apana guhera kuri pose yo hagati agahera bimbi kuzimu bagenda kumugira mu esclave? Grandeur Imana yashize ku buzima bwawe ni gupreserva aho utoca, ariko grandeur Imana yagusezeraniye izokwama ari source yawe yo kwiyubaka kugira ngo uzuke n'igihe uzohora acitse umuco. Ngo bagiye mu buja barondera kuba kontena ngo bagabanye ingufu zabo, bakagwira, bakabaha ibikorwa byinshi ngo bubake abagabo batakaze désir ya relation sexuelle, ahubwo abagabo bakaba double, ukamenya kubaka amatafari n'ibisagara bacitse ibikoko, uravyumva, bakavyara uduhasa, bakavyara iki. Baravuga aba bantu nta gikorwa cyo babuza gukora mu gitanda, uravyumva, ati basinge base turakira ibyo tubakora, reka twice abahungu babo, abagore babo nta bintu by'ibise birebire, barashika ngo kwa pia, uravyumva, abaza kwica abana bagasanga utwana twavutse kuko nta na travail ndende bakora. Nta kintu na kimwe cyashoboye guhagarika iyi mbuto kugwira no kuba nini, kuko circonstance na situation ibintu biriko birakuexposa ko ntibishobora kwanura alliance na promesse Imana yaguhaye. Isezerano ryiwe rirakomeye, rirahambaye, ntirinyiganyizwa, rirahambaye. Peu importe les circonstances et les situations. Iyo ndi mu bihe bibi ndibuka yuko Israeli iri muri Gosheni, abandi bose harirabura, iwabo hakaguma haka, abandi bose barategwa n'amaraso ariko iwabo hakamera neza, abandi bose bwarira, abandi bose ibyago byaragwa ariko bo bakaguma bamerewe neza, kubera uhora Imana yabo ari baprotesha. Nta kintu na kimwe gishobora guhagarika ico wagizwe muri pensée de Dieu.
Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Isaka baramuzurumya amariba ntacagwana nkuko bamwe muri mwebwe mirirwa mu manza z'amatongo. Dimanche ntusenga uri mu cibitoke kuwanira itongo ryanyu. Iryo tongo ringana nk'uko iyi podium ingana. Amafaranga wayahereje aruta iryo tongo. Uri muri komba ngo he ngo shangwa ivyawe ngo ntawure kurasha. Ngo umuntu watagwanira utwiwe ngo ninde mugwanira. Ibintu vy'imigani y'ikirundi ipfuye. Ya indi y'abakecuru Paulo abwira ishengero mwirinde iyo migani y'abakecuru. Ariko Isaka baramwiba akibuka ko Imana yavuganye na papa wiwe Abraham. Agaca yimuka bakaritwara. Hama ikindi gihe bakaza bakamuzuruma. Erega hari igihe umenga turi amabono ariko ntituri amabono. Ico twabwiwe co tugira kuboneka amaso y'abandi ko turi amabono. Ariko tuba tuzi ko turafise uteramira ivyacu. Haleluya. Naho bica mu bihe bigoye hari ibiteramira ivyacu. Hari ugira ijambo rya nyuma naho umenga birayangaye akantu gato karagaruka bigasubira bikazuka. Harageze igihe ubugira gatatu Abraham ba Isaka baraza aramubwira ati Isaka twakugwanije 2 fois ariko na yandi twagutwara ya mariba yaciye asubira kuziba nkuko vyahora kumbure kuri so wawe. None we wahuja hose twaro observe turabona yuko waho kubita isuka hose haraboneka amazi. Aha hose umaze iminsi wimba twebwe tumaze amageneration tuhimba takivamo. Ubu rero tubonye yuko uri umunyamugisha. Nitugishiza amaso kuvyo wavumbuye. Ubu tugiye gushira amaso kuri wewe. Kuko hagati yacu uri special. Baca bagirana amasezerano nawe yuko ataca azobagira ni yabagra. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bararunguruka barabona grandeur en cours muri processus. Reka ndakubwire abantu b'Imana. Yesu yaravuze ngo na Satani aremera ijambo ry'Imana. Na Satani arazi ko Yesu n'abadayimoni barazi ko uravyumva ijambo ry'Imana rukuri. Na Satani arazi ivy'Imana. Ndakubwire hari igihe usanga abakristo malheureusement Satani abafise ko information nyinshi z'ubumana mwe mutifise. Nico gituma akuburaguza akakugorora akagukindagiza akakugira gutya akakuvanga akakukoroga kuko aratinya potentiel iri muri wewe. Nico gituma biri important yuko twebwe iyo turi mu majambo y'Imana yo dusenga dukeneye kwimenya muri Kristo Yesu. Kugira ngo tumaze kwimenya twige guheba mariba. Haleluya. Kuko ntidusenga mariba. Ariko hari utuma tuyaronka niwe dusenga kandi niwe twakurikiye. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Narabivuze vendredi iheze umunsi w'Imana isororera ab'Israeli. Irabwira Mose bagira basohoke. Ati Mose gira ab'Israeli bose bagende gusaba bayi nabuja inzahabu. Apana ntibabwiye kubasaba ngo dukoresha one hari gihe uja gusaba umuntu ukamusaba utuntu duto ngo hari abantu baza gusaba impuzu mu ikarita bavuga ngo uraba ngo impuzu mutagikoresha. Avyumva urako mozimpa mwogira gute oya. Mose yabwiye Israeli ngo genda gira abantu bose abagore bose bagende gusaba abagore babakoresha babasaba amavaze. Izo vaze zaba zingana nk'iki yaba ari bivaze bashiramo amazi byaba biri muri argent canke biri muri or massive. Genda mubasabe n'impuzu z'abana banyu. Bibiliya ivuga ngo abagore b'Abisirayeli baba esclave batubahuka kugira ico bavuze kuri patrone afise droit de vie et de mort kuri bo. Atakindi bakora atari obedience. Uwo munsi Mose arabagumura bihagaze kuri promesse. Ati barungike baje gusaba bayinabuja. Erega baragenda gusaba bayinabuja ngo urabizi hari ibintu bigoye gusa. Ariko quelque part ni uko Imana igomba kubahonja ati mwe ntimuzi ngene muri grand. Uravyumva genda musabe baca baraza Mose akabasaba mama Yesu ashimwe. Soko bavuga ntibara apolote. Uravyumva mama uwo mizo nzahabu wambaye uwo mpa ya mabisho yawe uwo mpa vya bikoresho vyawe. Bibiliya ivuga ngo uhoraho atuma ab'Israeli bagira faveur. Urabona ikintu kitumvikana kirashobora gushigwa mu bikorwa just kubera akajambo kamwe. Uhoraho atuma bagira faveur. Bantu b'Imana ndarangije ndababwira ngo hariho faveur y'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe.
ugiye gusaba akazi genda wibuka ko ufise faveur y'Imana. Ugiye kurondera ideni muri banke genda wibuka ko ufise faveur y'Imana. Hejuru y'ivyo ufise urafise faveur. Nasanze abakristo badaharura faveur y'Imana nka kimwe mu bintu bafise. Faveur y'Imana ni igikundiro c'Imana gituma bikoreka bitari gukoreka. Faveur y'Imana ni principe yesha pa principe zose ziri naturelle zexista igacika ubwayo principe iri absolue kandi ntanyeganyezwa. Erega ngo bagira faveur abagore b'abanyegiputa babaha ibizahabu byabo. Kandi Imana ibwira Mose ngo babwire ngo ibyo bazobaha baze bavyambika abana babo. Wana wewe baguhaye ibintu bizimbye ucugenda ahantu mu kabati muhira gacubiye ko tuyashaje kuri mariage ya Clotilde niho nzo kwambara iki gishenete bampaye. Uravyumva? Ubundi atubasha iki kintu nzoyikoresha haje abashitsi iki kivaze kirazimbye. Urabizi hari igihe utunga ugacugira insecurity. Kuko no munzi wawe nta kibanza categekanije cyo kubika izo nzahabu. Uko uravyumva? Rero ugacugira uruhagarara ruvuye ko wahezagiwe. Umugisha w'Imana ugatanga gutera trouble. Ukarara wikanga abantu unabumvise. Kuko vyaciye mu uyu munsi kandi si kusanzwe umeze. Terma na systeme yawe ya security niri adapte ku mugisha warayironse. Uravyumva kuko vyaje giturumbuka. Abisirayeli baratsa baratekera barabika ngaha. Urazi ko Imana yabakore? Imana icibwira Mose ngo kandi ibyo bazobaha bazovyambare. Apara ntibaze babibike. Bazovyambare. Nuko madamu wanje atari ngamba ndamucokozi yaronse ibintu bishasha arabibika. Jegiye kugurikira ati buraya nca nkuri co nare nambaye. Nkagisiga nkarabantu nza kugita muri pubere. Nkaca nambara gishasha. Kugira nikize kiremera imizigo yanje muri roturu uko hari vaje zibaye nyinshi sinzi kubembereza. Ariko yarashobora kubika amezi ukaza aravumbuye ikintu ngo iyi ngo niwe ngo bampa ngo kuri ntuze. Imana ntiyabwiye Israeli ngo genda mubikire kuri mariage ya Clotilde canke ngo mubikire ngo akantu kaka evenement special kazoba ngo uzocu yambara. No! Bibiri ivuga ngo bamaze kubihabwa abana banyu bace bavyambara. Hamutu twara tutwe esclave giye twasohoka twambaye inzahabu. Baremerewe batazi nyene bayigendera. Hari gihe wambika talo umuntu atigeza yambara agatambuka nk'ugwaye amavunja kuko ntari forme kwambara talo. Muze mwihanganira abantu bagihezagirwa hari gihe batamenye nyene bagendera mu bintu. Uravyumva? Ndabona rero ututwara twutuja Imana ikirakora travail psychologique yo kubibutsa yuko bavutse kugira ngo bambare inzahabu ni feza bakagenda basohoka. Mura mumva bavuga ngo abisirayeli ngo bambaye ibirato mu myaka 40 n'impuzu 40 ngo ntivyahera ni kubera iki si ivy'abashinwa. Bari bambaye griffe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yabambitse griffe zivuye mu mazi akomeye no mu mapare no mu mashato ya Egypte. Esclave habillé en or du jamais vu. Nta handi hantu wondogera histoire isa nk'iyo no muri histoire y'isi kiretse mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko batambuka bumva arabaje. Ariko Imana yari yabambitse ibintu by'abaprince. Birashoboka ko nawe utambuka nk'umuja. Ariko raba Imana irikira kwambika, Imana irikira kora, Imana yaguhaye ivyayo, Imana irikira kosora défaut de fabrication na défaut historique iri mu vyimviro vyawe kubera utiyizi. Ngo bamugeze mu bugaragwa Mose Imana imubwira kubaka isanduku no kubaka ihema. Kubaka ihema byasaba inzahabu nyinshi. Mose acagira appel one day abwira Israeli ngo nimutange inzahabu kugira twubaka ihema ry'Uhoraho. Ngo baratanze za nzahabu zose baratanga gushika naho Mose protokoli imubwira ngo genda ubwira abantu bahagarike. Batanze vyinshi twakwije. Sindabona mwe muhagarika twakwije. Ariko birashoboka yuko ni murava muri identité ya esclavage. Utwo mufise muraca tujyamye ko cyane. Kuko umengejo ntimuhabona ingene hameze. Mwarahawe n'ubukene bwa kera. N'aba bantu bari bamaze 40 amajene 450 plus de combien de générations zivukira mu buja. Ariko ni caba bujira bamaze kubona la grandeur de Dieu. Nabo bagatangura kwizera grandeur iri ku buzima bwabo. Bakabona ikiyaga gitukura ingene cugurutse, bakabona amazi ingene Imana yabahe mu bugarago, baravuze ati Imana turayiha. Kuko nibirenze bizobidukorera. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ndarangije mvuga ngo Imana yakugize umuntu ahambaye. Amen. Amen.
nturi nyarucari. iyi terme iranshisha kuko twibaza ko mu kirundi wari guca bugufi. ibintu byose bikumanura ugomba kubigira ko watanze, kuko des fois yo ni fausse humilité. rego urashobora kwiyita nyarucari ariko uri umuntu w'umugararije mu mutima ateye ubwoba. ntibiri muri langage, ariko wirinde ikintu kikuzanamo conviction yose ikwereka ko uri ba peuple. ba peuple, mtoto wa Abrahamu. amasezerano yose y'Imana n'aya possession, Yesu ashimwe cyane. amasezerano yose y'Imana n'aya victoire. ndangije mvuga ngo kubera iki? kugira ngo amahanga azamenye Imana biciye muri Abrahamu. kubera iki? kugira ngo amahanga, igisagara cya Bujumbura kize kimenye Imana kibonye mu buzima bwawe. Imana ntikiri muri Bible mu byanditswe. ibi biratwubaka n'ibishinga ntahe bitwereka icirico n'ico yakoze ku bandi, ariko kandi biracari valable no kuri wowe n'uyu munsi. niwizera urabona ubwiza bw'Imana. niwahitamo yuko hari ibyo utizera ngo pastor ngo nimusubire kumbwira ngo ibintu byo kwizera ngo biramprovoka ngo jewe narizeye cyane ga pastor, jewe ngo narizeye cyane hama ndakomereka Imana ntiyabikora. sinishaka ikintu kimprovoka, sinishaka ikintu gisubira kunzana mw'ibyizere kuko narababaye. Haleluya. ntushobora ku impact udafise ibikoresho bya impact. ntushobora guhindura quartier yawe cyangwa inzu y'iwanyu, uravyumva, udahezagiwe n'ibikoresho byose Imana itanga. atana kimwe kivuyemo, atana kimwe gisigaye inyuma. Yesu ashimwe. mwonyemera tugatanga ishikano, ndabe ko hariho difference. mutange ishikano mu izina rya Yesu. ndarangije ndabasomera, munyemerere na karemidi nikigera. hariho 1 Chronique chapitre si byinshi kandi nashaka kubabarira, ariko hari akantu nibutse. Deutéronome chapitre 26 verset 4. Imana itanguye kuba prepara nibashika mu gihugu c'isezerano. Imana itanguye kuba prepara. 24 wabonye verset Imana irazi ko izobashikana. itanguye kuba prepara ingene bazokwifata mu gihugu c'isezerano. itanguye kuba prepara ingene bazoja kuyishikanira. ariko umviriza ingene ngo bazobwira abana babo. uwo muhererezi w'ico gihe azoba hari amwakirire ico gisimbo, azokwakira ico gisimbo abantu bazoba baje cyo gushimira Imana. akijane agitereke imbere y'igicaniro c'uhoraho Imana yanyu. agitware agitereke imbere ya ya Mana source yabo. komeza. wa wundi akomeze kwaturira imbere y'uhoraho Imana yiwe. uhejeje kwakirwa ishikanwa ryiwe ryakirire rero ngo azoca atangura avuge ngo ati sogokuruza yari umwaramu, yava Aramu, w'inyererezi, yari umuntu w'inyererezi. aramanuka aja muri Egiputa. babayo ari imparugwa, babayo ari abantu bake washobora guharura ku rutoki kuko ntibyari bwaboneka. bahindukirayo ihanga rinini, ariko aho hantu bayerera malgré yuko bari muri condition zibi, ariko bashishikara kwimultiplier. banza muhagarike ngaho abantu b'Imana, ngana kubwira ngo condition mbi zawe nizampesha multiplication yawe. kuba uri muri Afrika cyangwa uri mu Burundi bakavuga ngo hari ubukene, ico cagezwe c'ubukene bwa Afrika nticampesha multiplication yawe, kiretse niwavyizera. ariko Imana ishobora kuzana resultat iri different y'ibiriko birakoreka mu bandi Barundi, wowe ukaba exception, kuko Israeli mu kuyerera ari inkehwa ntivyababujije kwimultiplier bari muri situation mbi. rihambaye, bavuye mu ihanga rihambaye ry'insinzi. ati abanyegiputa batugirira nabi, abanyegiputa baratugiriye nabi, badutwaza ituntu, baducinyiza, badushira mu buja bukomeye, badushira muri esclavage ikomeye. maze dutakambira uhoraho Imana y'abasogokuruza. ariko ico gihe turasenga Imana. haleluya. uhoraho yumva ugutakamba kwacu, uhoraho arumva ugutakamba kwacu, abona amarushwa yacu, n'ubucumukure bwacu, abona n'ingene twacumukuye, n'agahazo turimwo, abona n'ingene turi maltraité injustement. maze uhoraho adukura muri Egiputa, maze uhoraho adesida kudukura muri Egiputa, adukuzayo ukuboko kw'inkomezi. niyo adukurayo teketeke hovyo hovyo, ariko adukuzayo ukuboko kwiwe kw'inkomezi.
kandi kubanguye aha n'ibiteye ubwoba bihambaye aha n'ibimenyetso aha n'ibitangaza aha Arahe- bideploye gusa kugira ngo adukureyo. Vuga uti adukure. Bwira Umugisha uti azogukurayo n'ibimenyetso bitangaje n'ukuboko kuramvuye. Aha araheza atuzana ino atuzana ngaha aduha iki gihugu aduha iki gihugu. ari igihugu gitemba amata n'ubuki. None dusanze gitemba amata n'ubuki. Stop. Ndarangije ndakubwiraga muntu w'Imana. Byose it's about God. Aho uteye, aho ibyawe bigeze, icyo uhamagariwe gukora, bandanya usenga. Bandanya usenga kugira ijya grandeur ibe réalisée. Birantangaza ingene iyi peuple yimultiplier muri condition mbi. Kugira ngo Imana ivuguruza ibintu byose na diagnostique zose na observation zose na analyse zose. Condition barimo n'izari condition za multiplication. Ariko Imana yaba multiplier muri condition zitarizo. Ndagomba kukubwira muntu w'Imana. Hari igihe Imana ishira ubuzima bwawe muri condition, ikemera kuba muri condition iri difficile. Ariko ikabigomba kwigaragariza muri iyo condition difficile. Bamaze gushika mu gihugu c'amata n'ubuki, parcours bahora babona bakarira, batanguye kubibonamo igitangaza c'ubuzima bwabo. Baravuga ngo baradufashe nabi, batugiriye nabi. Ariko natwe turasenga, uhora haratwumva. Haleluya. Dimanche nshaka kwigisha ku masengesho. Ariko kimwe mu bintu nshaka kuvuga ku masengesho, nshaka kuvuga ngo amasengesho afeza vivre la promesse. Amasengesho araza akamaterializa la promesse. Ndagomba kukubwira uno munsi muri kino gitondo, umuntu uri ngaha muri life center, sinshaka kuraba condition zawe, sindakwifuriza kuraba condition zawe, nanje ntazo niyumvira ko cane, ariko niyumvira kuri condition za alliance. Kuko imbere y'uko mvuka alliance yari yanteguriwe, imbere y'uko mbaho isezerano ryari riri disponible. Rero tugiye mu vy'uburambe, isezerano mfitaniye n'Imana riraramvye, rirakomeye kurusha situation niko ndahura nayo muri 2019. Satana agomba ko turaba condition, ariko Imana igomba ko turaba promesse, ngo kuko ico gihe twari duhahajwe, ariko uhora haratugwiza, adutabara n'ibitangaza byinshi. Uhoraho yarateye conflict kugira ngo atabare Israeli. Uhoraho yarisha ibikoko, arica abahungu muri Egiputa. Uhoraho yarasanzaje ibintu. Uhoraho yarabaye brutal kugira ngo atabare abantu biwe. Uhoraho ntiyaje ari faible, nkuko atazogaruka ari faible, ariko yaje muri puissance kugira ngo atabare umuntu wiwe. Ndakubwiye ngo Uhoraho umunsi azoza kugutabara mu byo uri kurita bibi, azoza mu nkomezi ziwe, ntazoza negosia, ntazoza regarega, ariko ukiri kuraca mu rugo bugaragu. Senga, ngo turasenga, yumva gutakamba kwacu. The only thing that we can do is pray. Hallelujah. Ariko iyo turiko turasenga, dusenga gute? Dusenga tuvuga ngo Mana warabwiye Abraham. Dusenga nk'abanyamasezerano, ntidusenga nk'abantu badafise ico biyapfuyako. Iyo dusaba deliverance muri situation zacu, dusenga kuko tuzi ko hari watwemereye ko bitazotugumana. Sinshobora gusenga ntafise amaso ari plonge muri promesse. Hallelujah. 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 Muri kino gitondo jewe ndi umunyamugisha. Ndizera umugisha w'Imana ku buzima bwanje. Ndizera ico Imana ivuga ku buzima bw'abizera. Ndizera ko nawe uri umunyamugisha kuko wizeye Yesu Kristo. Hallelujah. Ndagomba abanyamugisha muhaguruke uno munsi muri kino gitondo. Hallelujah. Amen. Abanyamugisha Yesu ashimwe. Nimba wumvira ijambo ari ryawe, ndagomba ushikanira Imana. Hari ibiseke biri ngaho ipembe, ariko numva iyi message ntashaka kwirengana tudatanze ishikano. Hallelujah. Kuko iki ni gihe cyawe atari cyo kwikengera, ariko cyo kwibona mu cyo Imana yakugize. Hallelujah. Washobora gushikanisha ishikano tugiye gusenga. Hallelujah. Ariko cyo tugiye gusenga nka Israeli. Tugiye gusenga ngo amarembo y'abansi bacu tuyaposede. Tugiye kandi gusenga kugira ngo umugisha w'Imana utegeke kandi ico Imana yatuvuze ko gishike ku buzima bwacu. Hallelujah. Uri mu gihe gisa nk'ico kurindira,
no kurondera no kurwana. Ariko dushikanira Imana, tugiye gusenga Imana muri kino gitondo. Ariko ndavuze ngo uri umunyamugisha. Haleluya. Wibone nk'umunyamugisha, tambuke nk'umunyamugisha. Impact Imana iriko iraguhamagarira kugira, igiye no kuyiguhera equipment, igiye no kuyiguhera ivyankenegwa. Ntaco Imana izogutuma itaguhaye ibyo kugishikako. Nta Imana izokurungika itaguhaye ibikoresho vyankenegwa bigushikana aho hantu. Ariko kandi kuri uyu munsi muri kino gitondo turangiza igikorane cy'umuntu utariko warahezagiwe. Yaravuze ngo nimwasenga mube ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bwiwe kugira ngo bushobore kuza. Haleluya, hagomba kuba abakozi batuma ubwami bw'Imana buza. Impact uzogira muri famiye yawe, icyaco cyose uzokora muri famiye yawe ico Imana izogukoreshamwo. Haleluya, kirakeneye ko witahura yuko Imana yaguhezagiye. Ntusubire kwirimita mu mugisha wawe. Haleluya. Yaratungishije Abraham, itungisha Isaka, itungisha Yakobo, nawe iragomba kugutungisha. Reka kwibaza yuko wewe utari mu gitigiri c'abazobona kugira neza kw'Imana canke batazotungishwa n'Imana mu vyabo. No, ni juste yuko ahantu uri kuraca atariko arakwereka iyo verite. Ariko muri kino gitondo ndarangije ndakubwira ngo uri umunyamugisha. Haleluya. Iwanyu nibakwitega ko wibuke kuri umunyamugisha. Abantu nibaguhamagaza mu nama kugira ngo uhanure, wibuke kuri umunyamugisha. Twahamagawe guhindura kandi uhoraho agiye kukwekipa pour le changement. Icimviro canyuma kiravuga ngo ishengero twahamagawe ngo duhindure ibintu, turi ibikoresho byo kuzana transformation. Haleluya. 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 Jewe ivyo nkora nizeye ko wewe bizoguhindura. Ariko wewe nawe ivyo Imana igiye kuguhamagara n'ivyo izokwereka, ndizeye ko bizokugira igikoresho c'ibihinduka aho usanzwe uba. Haleluya. Ariko kandi nta uhabwa ibikoresho atari karakora. Nico gituma progressivement uko mission ya Israel yagendera duga, niko na témoignage y'Imana yagira duga ku buzima bwabo. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ivyawe biri atake ariko nta muntu yo kwataka. Yaravuze ngo nuzoguhatura canke nuzokugwanya nzomugwanya, uzokuvuma nzomuvuma, ariko uzokubera umugisha automatically bazobacitse uhezagira. Iyo niyo position yawe. Haleluya. Ndashaka umuntu wese ari ngaho avuga ngo nanje ndi mu gihe ca Israel cyo gusenga, ndagomba uze ngaho imbere ngo maze turasenga, uhoraho aratwumva aradutabara. Hari uvuga ngo ego narahezagiwe ariko ni muri situation igoye, ndagomba uze ngaho imbere, ngomba kugusengera spécialement, ndagomba kugusengera kugira ngo usohoke muri ico kintu gisa na oppression, gisa n'ubuja ubuzima bwawe buko buracamwo, gisa n'ikiriko kiragusambura, gisa n'ikiriko kiragucinyiza. Sinteba ariko kwa avansa kwawe ngaho imbere urafise signification. Ngo maze barasenga. Haleluya. Kintu dukora nk'ishengero turasenga, ntitugomba guhagarika gusenga. Maze barasenga, ngo barabwiye abana babo ngo maze turasenga, uhoraho aratwumva, araza adutabaza n'inkomezi nyinshi zitagira uko zingana. Umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza hari ahantu araba akavuga ngo ahantu nindi hasa naho Imana yavuze, ahantu nindi hasa na prophecy, ahantu ndi siho Abrahamu yahereje, ahantu ndi ntihasa n'umugisha wa Abrahamu. Iyi situation yanje ukuntu imeze siko byari bimeze. Ndashimira Imana kuko haleluya hari ivyo imaze gukora ku buzima bwawe. Ariko kandi hariho abantu badasenga kuko ataco baspira gushika. Hariho kategori y'abantu badasenga kuko ataco biteze, kuko baramaze kwakira ibibazo byabo n'ingorane zabo, babigira ivyabo, bibaza ko ariko ivyabo bizogera. Ariko ndavuze ngo iyo siyo permanence yawe, iyo siyo residence yawe permanent. Oya, ngo bamaze kubakirira ishikanwa, ngo barabwira abana babo guhoraho ico gihe abanyegiputa baratugiriye nabi. Iyo bayita témoignage. No musimana yambwiye ngo hari abantu bagiye gukompoza au passé ibibazo byabo.
muzovuga nka Isirayeli ngo abanyegiputa ico gihe baraduhahaje ariko turasenga uhoraho akora igitangaza. Uzovuga ivyo urimo uyu munsi ubivuge nk'ibintu vyaheze, ariko uzotubwira intahe ingene vyagenze. Uhoraho turamusenga aradutabara. Ndemera ko hariho gutabarwa kw'abantu b'Imana. Ndemera ko utari umuntu wo gukinishwa. Yesu ashimwe cyane. Ndemera ko utari umuntu wo kwatakwa mu bibazo byawe. Ndemera ko atabansi wewe wo guhagurukira ngo bakuneshe, kuko nuko batanesheje Isaka kubera Abrahamu, na wewe ntuzoneshwa kubera Abrahamu. Ariko abazoguhezagira bazohezagirwa, ariko abazokuvuma bazovumwa. Uravyumva? Abaguteza ibibazo bizoja mu mahema yawe. Reka kubiyokipa, reka kubameditako, reka kubiyumvirako, reka kubiyumvirako. Ariko baravuze ngo igihe twari tuberewe gutyo ntivyatubujije gusenga, igihe twari turi mu ngorane ntivyatubujije gutakambira Uhoraho. Uhoraho na wene aratwumva. De génération en génération twarasenze, bamwe bagapfa abandi bagasenga, abandi bagapfa abandi bagasenga, ariko twashishikaye kwizera kwiyavuze ariyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Ntitwaharuye abapfuye batwishuwe, ariko twagumanye kwizera yuko izobikora. Shingiro ry'Imana ndaje kubabwira ngo murakomeye, bantu b'Imana muri ngaha murakomeye. Muboneka nk'abagayitse ariko mutungishije benshi. Mwama musukwa, mwama umenga murahajwe, mwama muri atake, umenga muri fragile, umenga muri vulnerable. Ariko Balamu igihe yababona yabonye muri intambwe zijyamye ziteka zifise aho ziriko ziraje. Societe yarakwisa amazina avaye na situation yawe. Abana bamwe amazina yose siyo. L'esclave n'était pas esclave dans le plan de Dieu. Icuri ni icuri mu mugambi w'Imana, apana icuri muri situation sociale yawe. Kandi kizovuguruza situation yawe sociale ico Imana yakuvuzeko. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kumva bantu b'Imana sinzi mwe iyo muri, ariko kandi ndashaka dusenga uvuga uti Imana ndagushima ico wangize. Just iryo sengesho kwanza. Mbere yuko nsengera ibiri umutima ndagushima ico wangize. Ndagomba kugushimira muri kino gitondo ico wangize. Haleluya. Urahambaye, ruwigitangaza. Balamu yarabibonye, Salomo yarabibonye, asaba ubwenge, aravuga ngo norongora gute abantu bahambaye. Imana yagize abahamba. Haleluya. Haleluya. Uhoraho yakugize ubudasanzwe. Uhoraho yakugize ubudasanzwe. Muri kino gitondo mpagararaye n'abantu badasanzwe. Muri kino gitondo turiko dukurikiranwa n'abantu badasanzwe. Hari abantu badasanzwe Uhoraho agiye guha ibikoresho bya mission. Niwe kwekipa pour la mission. Ntuzojana ivyawe ariko uzojana ivyiwe. Haleluya. Haleluya. Shekete le blo, shende le koti le blo, shete le ko. Lende le koti le blo, shete le ko, setele. Lende la kati le blo, shete le koti le blo. Lende le ko, shete le koti le blo. Lende la ka, shete le ko. Ntambibe zihari, ntawo kubuza huja, ntawo kubuza icukora, ntawo kubuza urugenda, ntawo kubuza. Ndavuze ngo ntaco kubuza huja, ndavuze ngo ntaco gushaka akarimbi, ndavuze ngo ntawo kubloka. Farawo yarakomeye ariko yararekuye. Shengero murakomeye, shengero mwarahezagiwe, shengero mwaragizwe abadasanzwe muri ntambwe. Na kimwe kizogushiraho akarimbi, n'amahera yawe kazogushiraho akarimbi. Konte yawe siko karimbi kawe, abansi bawe siko karimbi kawe, ibikugwanya siko karimbi kawe. Aho uba sakarimbi, aho wavukiye sakarimbi. Oh yes, 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 warakoze, oh yes, warakoze, oh yes, warakoze, waraduhamagaye
umaze kuduhamagara uduhamagaza isezerano umaze kuduha isezerano uri kuraduherekeza kugira ngo tuzoribone tuzoritambukiremo twebwe n'abana bacu ewe Yesu radaheta ewe Yesu watugize ku mugambi mwiza ewe Yesu wadukuye iwacu dukura mu minyororo ewe Yesu watuvanye kwa Farao kugira ngo duhe guposeda ewe Yesu hari abantu badasanzwe bamwe baracari mu buca abandi bari muri paku abandi bariko bararengana ubugaragwa abandi bariko bararengana ibisagara ariko Yesu uri kuradutwara ndamushimira umuntu wese ari hano hantu ahateye ndamushimira umuntu wese ari hano hantu aho umugejeje ndamushimira umuntu wese ari hano hantu. Oh, ta promesse isezerano ryawe si emotion isezerano ryawe si emotion waradusezeraniye ko tuzoganza waradusezeraniye ko tuzotegeka waradusezeraniye ko tuzoposeda waradusezeraniye ko turi abanyamugisha ndagushimira muri kino gitondo umugisha ubonekera muri Abrahamu uw'amahanga yose yahezagiriwemo na jewe ndimwo ndagushimira umugisha wa Abrahamu uri ku buzima bwanje uri ku nzu yanje uri mu bikorwa wanjeje ndagushimira Mana yuko uri Imana ya provision. Oh, maze abantu b'Imana barasenga arabumva. Oh, musenga umubarira amagogo yawe, senga umwereke intambara yawe, senga umwereke ikiko kirakugwanya, senga umwereke ikiko kirakubloka, senga umwereke ikiko kirakubera intambamyi, kimwereke kuko ngo bamaze kumusenga yarabishuye, kimwereke muri kino gitondo n'umwanya muto n'umunota umwe ariko gusa uri important uri significatif. Azoguha gutegeka amarembo y'abansi ba yarababwiye ngo muzohabwa n'ibyo mutakoreye, zobaha n'amazu mutubatse, yarababwiye ngo zobaha n'umwimbu mutabivye, muzokwambura n'inzabibu mutateye. Ico gihe kirabaho mu buzima bwawe aho byose utabikorera ariko hari ibiza kubera faveur y'Imana, kubera umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Ndavuze ngo faveur y'Imana igaragaze muri iyi minsi mu buzima bwawe. Ndavuze ngo faveur y'Imana igaragara mu bikorwa byawe muri iyi minsi. Ndavuze ngo faveur y'Imana oh, faveur y'Imana muri iyo projet urimo, faveur y'Imana muri iyo projet urimo, faveur y'Imana muri iyo projet urimo imeze nk'iyabaye bloqué ariko ndasabye faveur y'Imana. Barakubwiye yuko utari qualifié ariko ndasabye faveur y'Imana. Barakubwiye yuko igihe carenganye ariko ndasabye faveur y'Imana. Barakubwiye yuko bahaye abandi ariko ndasabye faveur y'Imana. Barakubwiye ngo bidashoboka mu myaka yarakujanye ariko ndasabye faveur y'Imana. Na Sara yaravyaye na wowe vyara ndasabye faveur y'Imana. Imana yugurura inda yawe, Imana yugurura ibikorwa byawe, Imana yugurure umwana wawe yakunaniye yakubwiye ngo biragoye ariko ndasabye faveur y'Imana ku nzu yawe, faveur y'Imana kuri business yawe, faveur y'Imana kuri ministère yawe. Oh, faveur y'Imana kuri santé yawe, diagnostic si nziza, ibiharuro si vyiza, ibintu byose byananiranye, ntibariko baratora ico urwaye. Ndavuze ngo faveur y'Imana kuri iyo santé yawe, faveur y'Imana kuri ayo magara yawe, kira urubanza rwawe bariko bararuhindura, urubanza rwawe rwaratangiwe amahera menshi rushobora kurwana wewe ariko ndavuze ngo faveur y'Imana ku buzima bwawe ihindukiza imitima y'abantu kubikwereka. Maze turasenga uhora haratwumva. Gusenga ni igikorwa ca refus, gusenga ni igikorwa co kuvuga ngo ndanse. Iyo udafise ijambo ndanse muri wewe ntushobora gusenga kubera wemera situation yawe. Ariko uyu munsi nagiye kugutumirira senga wanka situation yawe urimo. Haleluya. Ndagomba umuntu agiye kwanka situation yiwe hano ha. Ndagomba ijwi ry'umuntu agiye kwanka situation yiwe hano ha.
anka ibyo urimo bitari byo, anka ibyo urimo bitajyanye na grandeur Imana yagusezeraniye, anka ibyo urimo bitajyanye n'icyo Imana yavuganye nawe. Ndabyanse mu izina rya Yesu Kristo, ndabyanse mu izina rya Yesu Kristo, ndabyanse mu izina rya Yesu Kristo, ndabyanse mu izina rya Yesu Kristo. Byange ku bana bawe, byange ku muryango wawe, byange ku bikorwa byawe, byange kuri situation yawe, byange kuri projet yawe, byange. Ntibakengereye gusenga babona inyishu y'Imana. Nawe kuri uyu munsi muri kino gitondo mu majambo make yawe ugiye kuvuga hano hantu, byange turaguhagarara imbere. Naho abagukaranze umenga barakomeye, ariko amarembo y'ikuzimu ntashobora kuresista imbere yawe. Abapfumu ntibashobora guhagarara imbere yawe. Haleluya. Abansi ntibashobora guhagarara imbere yawe. Amarembo y'ikuzimu ntazohagarara hejuru ya revelation ya Kristo wahawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, opposition yose ikigwanya cyose iterambere ryawe, kuja imbere kwawe, kuja kure kwawe, ikirere Satani akoresha aba agent biwe bari bo bose, ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, turangiza ndahezagiye ubwoko bwawe, umaze guhezagira Aburahamu ubw'ibyo wari umuhamagariye, bashobora kuduza ibiganza byawe. Umaze guhezagira Aburahamu, umaze guhezagira Aburahamu, Satani yaragerageje kurwana. Umaze guhezagira aba bantu bahagaze gaho imbere, Satani ariko aragerageza kurwana. Ariko ku iherezo Mana, umugisha wawe urusha inkomezi uruzi. Umugisha wawe nta kintu gishobora kuwuresista, umugisha wawe nta kintu gishobora kuwubloka, umugisha wawe nta kintu gishobora kuwukontena, umugisha wawe nta bantu bashobora kuwugarana ngo ntusenge nturengane Mana. Umugisha wawe nta muntu ashobora kuvuga ngo hari ahantu utarenga. Naho abami bokorana, amahanga agakorana, nta kintu cyo bloka umugisha wawe. Icyo watuvuze ko kirarusha inkomezi izindi nkomezi zose. Icyo watuvuze ko kirarusha inkomezi izindi nkomezi zose. Icyo warahiye nk'indahiro, ukakigira itegeko muri Yakobo, ukakigira indahiro y'intava kuri Isirayeli. Ninde yovuma aba bantu Mana? Ninde yobloka aba bantu? Ninde yobabuza kubera ibikorwa byinshi akababuza kubyara? Ninde kubera ibikorwa byinshi yobabuza kuja aho Imana yasezeranye? Erega Mana bigusaba ijoro rimwe kugira ngo ibintu bihinduke. Erega Mana bigusaba ijoro rimwe abantu bakambara izahabu n'ifeza kandi barabaca. Ijoro rimwe gusa Mana urahindura ibintu. Ijoro rimwe gusa Mana, ijoro rimwe gusa Mana. Twebwe abantu turinda kwitaza kugira ngo bishoboke, twe tubanza kwikonsantara ngo bishoboke, ariko we nta konsantarasiyo ugira. Uhindukiza imitima y'abayinabuja n'abadatabuja, ntibababone nk'abaja ariko bakababona nk'abaheritiye, bakabaha inzahabu igihe bariko barabahahaza. Abakugiriye nabi uhora yashobora kubakoresha bakakugirira neza. Abakwambuye bokwambika, abagukoresheje bataguhemba boguhemba ibirengeye umushahara wawe, bakaguha inzahabu zabo babikiye abana babo bakaziguha. Ninde wewe yo kuresista? Ninde wewe yo kurwanya? Yesu yarabwiye Pilato ngo nta bubasha umfise ko atari data yaguhaye. Ibiriko birakugira ko ububasha nuko Imana yabirekuye. Vugana na boss. Ndavuze ngo vugana na boss. Ndavuga ngo vugana na boss wawe gusa. Abagucira ubwo gupfa
bazokwatura ko umugisha wo kubaho. Akontorora indimi z'abantu, niwe aha abantu kuvuga. Yatumye Baramu afise umuvumo muri conception, ariko akanwa kiwe igakoresha guhezagira. Shengero ry'Imana ndababwiye ngo imikunkumure aho mwaguye naho mwacafuye. Ariko ndabikuje muri kino gitondo muri abantu badasanzwe. Ndabikuje muri kino gitondo ngo inkomezi zanyu ziri ahantu hadasanzwe. Ndabikuje muri kino gitondo ngo aho megamiye ntihasanzwe. Nimwataha mwibuke ko mudasanzwe. Nimwaja ku kazi ejo mwibuke ko mudasanzwe. Nimwatangura umugambi mwibuke ko mudasanzwe. Uhoraho abarabe ry'isi, abashire ko igikundiro ciwe. Igikundiro ciwe gicika umwambaro wanyu. Muhagarike kwigwanirira, nawe azobagwanirira. Agiye kubaka igitabo c'intahe ku buzima bwanyu, kuko abiryoherewe. Ntiturinda kumwinginga, arabishaka. Abahezagira. Amen.